sindayihebura we hagufi cyane kabisa tubandanye dutanga ibishoka byose ku ntamba seruka gihugu mu wacu tuvuze byinshi bishoboka twumvise n'amajambo umumenyereza w'intamba mu rugamba yavuze wono kwita Sangwa Patrick Mayani gushika ubu ni equipe nationale muri squad harimo abazungu muri equipe nationale wari kuvuga ngo nta kuntu equipe ishobora kuba ifise ibikorwa birenga nako muri staff yogira abantu bagira nko kuri batanu bafise ibikorwa bishika 10 equipe bafise ibikorwa bishika 10 Apollo ahantu ngomba twumvikane ko neza baragize squad barayongereje wanashimiye squad mwabamenyesha makuru mwaba abantu bakiye umupira mwaba abantu babamenyereza ku rwego novuga muza makungu kuko Sangwa Patrick Mayani yamaze kubamenyereza kipe yo hanze ntuzo kumugiranya n'umumenyereza kipe yawe muri Primus League za Burundi Sport Dynamique uko dufate ko ari evolution yabaye mu ntamba mu rugamba nimba kipe kenyura tukabona yindi kipe iriko irabiri iyashu ivuga ngo reka turabe ko twakenyura bano barundi nimba bavuga ngo harageze igihe tuzana ico no kwita drone ibasiriveye ibarabi vyo muri ko mukora eske uburundi turi mu mbona kazoza tuvuga ngo 2040 tugira ibi 2060 tugira ibi eske dufate ko mu ncamake dufate ko equipe nationale namba mu rugamba amayeshek twagiye tubona mu myaka iheze tuvuge ko yarangiye nimba twarabonye tuba karifite tuvuga ati tubaye karifite mu manume ndavuga mu 2019 uwamo twaba karifite pe ijana kwijana novuga ko ari vyateguwe nagomba twiganirire ku majambo mumenyereza avuze no kuri drone no munsi nitwo kwikubita ku gituza ngo tugira dutinike kuko dufise byinshi byo kubaka nacyo nagarutse ko mvuga ko equipe nserukira gihugu imyubakire yabo iratanga amahirwe yuko ejo cyangwa hirya y'ejo tuzoba turi ikipe ikomeye ikipe nserukira gihugu bino bintu natangura bavuga ati nyamba tumaze kumva equipe nserukira gihugu intamba mu rugamba tuza gukina journée yandwi muri zino nkino za qualification ya Coupe du Monde tukazagura na Cote d'Ivoire yadutsinze kimwe ku busa match retour iri wabo ku kibuga ndavuga kiwabo mu gihugu cya Cote d'Ivoire abafana bakagura amatike yose yategekanijwe birumvikana ko ikibuga tuzokinira ko ku munsi w'ejo kizoba cyuzuye abafana 100% ba Cote d'Ivoire sinzi ko turiko turajana ndakumva bafise ubwo bwoba bwo kumva ko equipe nserukira gihugu ifise ahantu yavuye kandi ahantu y'ikirajyarano bakomeye cyane cyane ahantu yageze erega sinzi reka nyuzemo kano kantu bigeze abaturage bo ngaha hakurya ya Kanyaru mu Rwanda bigeze kuba bidoga bavuga bati ni gute equipe nserukira gihugu ata kibuga banafise iba ari nziza gusumba togeye watu y'amavubi urumva nkako kantu kaba kariko karabarya kubera iki ari beza atani kibuga bafise batsinda bakiriye muri Tanzania cyangwa bakiriye muri za hehe batiye ibibuga twebwe tuvise stade amahoro yuzuye tukabura iyo victoire bari babikuye kuri Senegal cyo twakinyika dutsinda kimwe nanyere kuri penalty y'amafuti aribuka baba umusore namba mu rugamba yene na kuri ikosa risa nk'ari tari iryo turuka kandi ari mu rundi rukino twigeze gutsindwa mu buryo ubona ko ari amakosa mumenyereza gendura be Gabi dutsinze 2-1 Gabi vuye mu kibuga ivuga ngo turahatswe gendura abo na Mr Kenya ari kipe yari yaraturenze ariko Mr Roro na Kenya tukayigariza hafi kuyitsinda Seychelles yo nizi hari ama kipe ubundi ngise ko nka za Seychelles nizi za ibihugu bya Sudan du Sud izi tugiye gura no Burundi buri muntu wese bayumva ko
ubundi tugomba gucura amanota agera kuri 3 rero bitwerekana ko tumaze kugeraho twikompara n'ibi bihugu birenze EAC ndavuga izi za Cameroon ndavuga izi za Cote d'Ivoire ndavuga izi za Burkina Faso tuba dufite ikintu kinini twubatse kimwe navuga ngo dufite abakinnyi ba professionnel bakina championnat zikomeye cyane kandi gacura mu makipe bakinamo bariko bararonka umwanya bitandukanye no mu myaka iheze wari umukinnyi hamagara muri equipe serukira gihugu ugasanza amezi 6 atamupira ariko ata equipe afise hakora musubira n'umukinnyi match zitangura zose ahamagara mu namba mu rugamba navyo yagarutse ko mumenyeza ati nishimira buri rugero rwa buri mukinnyi wese vise ngaho ati ndabona ko ari abakinnyi ariko barakoreshwa kandi performance ziratugarantisa ko zigomba kuba nziza cyane so ikindi kintu nacyo tugiye guhura na equipe nubwo twarwava tubishaka ko ariko reka ndabigire ko tugiye guhura na equipe nuvuga ngo equipe serukira gihugu ya Cameroon bafise abakinnyi pe bafise squad yuzuye yabigarutse ko ati tugiye guhura na equipe ifise squad cyo turakizi nico gituma tugomba gukoresha ico bita analyste video turabe ibera mbi hehe yose iyo Cote d'Ivoire ibera nziza hehe tugende tuzi profile yo equipe tugiye guhura nayo mu mikino 6 tumaze gukina muri ano 6 tumaze gukina imikino igera kuri 6 na Cote d'Ivoire kuva twabaho Burundi na rukino na rumwe turatsinda mugabo n'inkino zakure cyane urukino rwa mbere rwabaye 2002-2003 aho equipe yadutsinze ibisindo 6-1 mu mukino w'ibanze ndetse mu mukino wo gusubiriza badutsinda kimwe ku busa muri 2022-2023 tongera dukina 2010-2011 equipe ya Cote d'Ivoire idutsinda 2-1 yatwakiriye umukino wo gusubiriza idutsinda kimwe ku busa urumva ko habaye evolution yadutsinze byinshi 2002 ariko dusubiye guhura 2010 idutsinda biki 2003 mu mikino 2 badutsinze ibitsindo ndwi kuri kimwe mu gihe muri 2010-2011 mu mikino 2 batwakinye badutsinze ibitsindo 3 kuri kimwe birumvikana ko bazigamye kimwe badutsinze uwo mwaka turagaruka twongera duhura iyo yari na match amicale muri 2023 hirya yejo match amicale badutsinze 4 ku busa hari mu kwezi kwa 11 igenekerezo rya 16 twongera duhura kandi muri qualification ya Coupe du Monde umukino w'ibanze wabaye igenekerezo rya 20 mu kwezi kwa 3 mu mwaka wa 2023 badutsinda igitsindo kimwe ku busa none tugiye gukina umukino wo gusubiriza na equipe tuzi of course equipe n'ije niturayitsinda mugabo Seronu na confiance dufise bitutitaye ngo bavuye gutakana iyo kane ngo bafise bitwa Simon Adinga ngo bafise abandi basore bagiye batandukanye bakina muri za Metz bakina muri za Galatasaray dufise Chabernander confidence kandi dufise historique uko umenyereza yabivuze bitwereka ko confiance dufise ndetse na evolution dufise uburyo turiko turaduga niveau yacu ndetse na niveau y'abakinyi n'uwo mumenyereza navuga ngo ari ku rwego hejuru biratanga amahirwe yo kwitwara neza ku munsi w'imbere ya Cote d'Ivoire nuko nizera ko mubandanya kugira ibihe byiza cyane ni jewe Claude Niyonkinzo mugenzanje Apollinaire Samirizi ni Black FM ntamba mu rugamba nuko tukinyene ku ntamba mu rugamba dusa nabegereza kurangiza ino osaga Apollinaire sinzi ko kwibutsa abantu urutonde umumenyereza sangwa Patrick Mayani bandanije kuba zayifashije cyangwa reka kandaru barabira gufite ubibutse urutonde mbega ni abahe nako ndakwibutse ni n'urutonde bravo yasohoreye ko bitandukanye cyane n'izindi ntonde twazibona ugasanga so urutonde rw'abakinnyi 36 akanda kuza guselection azorinda gukura mu kandi ikiro nico cerekana umu-entraîneur ari professionnel akora ivyazi ntago kandi ikindi kintu urutonde rwose yatumye abakinnyi bose baraje bitwereka ko ava yuko atuma ko abakinnyi barabanza bakavugana of course
ariko shango none aha twobura intsinzi gute so ni abanyezamu bagera kuri batatu ni Jonathan Ahimana kinira ikipe ya Namungo muri Tanzania ari kumwe kandi na Onesime Rukundo asanzwe kinira ikipe ya Police FC kuva mu Rwanda ari kumwe kandi na Radio Bizimana kinira ikipe ya Virton muri igihugu cya Belgique bari kubamenyerezwa n'umumenyereza ndavuga Arnaud Frasquet umuzungu yes avuga ati abanyezamu bameze neza bose barasinze biramaze atahubwa ikibazo kizoba ko ari abanyezamu ati umumenyereza azobura amahitamo yo gutanguza bivanye n'urwego rwiza bariko dufise ba myugariro dufise bo bita Biyumba Frederic akinira ikipe ya Vasteras muri Sweden mu cicaro ca mbere dufise Bukuru Keita akinira ikipe ya Aigle Noir de Fighters dufise Omar Musa akinira ikipe ya Gorilla Football Club ngaho mu Rwanda dufise Dushime Olivier akinira ikipe ya Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega cicaro ca mbere ngaho Primus League dufise bo bita Niyukuri Klaus akinira ikipe ya Hawksound muri Norvège mu cicaro ca mbere dufise bo bita Ico Itungiye Keve ubu ageze muri ekipe ya Al Hilal Omdurman kumwe na Girumugisha Jean Claude muri Sudania ariko bariko bakina championnat ndavuga yo muri Mauritania kuko muri Sudania igihugu nigitekanya ari intambara dufise kandi bita Marco Weymans akinira ikipe ya Bia Shots mu cicaro ca mbere nako mu cicaro ca kabiri muri Belgique dufise Ndiwarugira Christophe akinira ikipe ya Borneo FC muri Indonesia mu gihe abakinyi bagati mu kibuga dufise bita Mudera Kibar akinira ikipe ya Gasogi United mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda dufise Ali Musanga akinira ikipe ya Police FC mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda dufise Parfait Zoza akinira ikipe ya House Sound akinira Norvège mu cicaro ca kabiri dufise kandi bita Trésor Mons akinira Samgait muri Azerbaijan dufise Chassil Nahimana akinira ikipe ya Pamba Jish ikipe bagiye gukina urukino ikipe yo mu cicaro ca mbere muri Tanzania ikipe yanakiyemo umusore wacu yavuye muri ekipe yaravuye muri Interstar dufise kandi bita Jordi Liongora akinira ikipe ya Ara Louvier mu cicaro ca kabiri muri Belgique dufise bita Bigirimana Abedi akinira ikipe ya Rayon Sport muri mu Rwanda umusore yari muri ekipe ya Police mu mwaka uheze yaguze n'amafaranga menshi dufise bita Mukono Eri Erdinho akinira ikipe ya Fountain Gate yavuye muri ekipe ya Bumamuru mu mwaka uheze akinyese zimwe muri ekipe ya Fountain Gate mu gihugu cya Tanzania mu cicaro ca mbere NBC Tanzania Premier League dufise abasatizi bagera kuri batanu dufise Jean Claude Girumugisha kuva muri ekipe ya Al Hilal Omdurman itsinda rikarabibona no muri ekipe nserukiragihugu ari mu makiyos batsinda n'ivyo bitsindo dufise bitakana Kimara Bienvenue akinira ikipe ya Jablonet muri Republika ya Czech dufise Karimu Kamana kora piyo ya mbere navuga ngo akinira ikipe ya Aigle Noir dufise uwo bitande dufise uwo bita Sud Abdara umusore navuga yuko nawe karatsinda yaje gutsinda muri ekipe nserukiragihugu akinira ikipe ya PSIS muri Indonesia tukagira no bita Richard Kirongozi Bazombwa akinira ikipe ya Police FC mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda so je numva byitwa bigaruka ku munsi w'ejo kuko tubibona analize ya match ndetse na ekipe tugiye gukina ububi bwayo nuko ni ariko ngende ndabibutsa ko ku munsi w'ejo ni ekipe ya Côte d'Ivoire izotwakira zoba ari gihe cy'isaha 3 z'ijoro bashobora kubibona kuri Canal Plus match dushobora no kutuzona ibatangariza birumvikana azoba ari ikibuga cyitwa FHB Abidjan Plateau ni nako itarike 9 ekipe ya Gambia izoca yakira Burundi kuri stade yitwa Nyayo National Stadium muri Kenya nuko bizoba bimeze cyane nuko nizere ko muri ko mubandanya kugira ibihe byiza cyane nizere ko muri ko mubandanya kumerwa neza cyane Samirizi iracari Black FM Radio Bravo apologize zakomeze neza cyane nuko tuva muri ekipe nationale inamba mu rugamba